Hawa kabisa we munaona hapa ni wazalendo wa Paleko FF. Tusha kamata Kawele kabisa, tusha adui wa M23 kabisa, tusha watosha. Loja tunawatosha kabisa. Hii yote ni kilima ya Runigi, Kanyaru mbele, tusha fa progression. Merci. Hapa kabisa tuko Kawele leo le 27 juin 2026. Merci à tous. Ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cya gatondo twigenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026 turi ku munsi wa nyuma urangiza ukwezi kwa gatandatu. Ndizera yuko abatari baki mwarangije kuno kwezi neza, abo kwa bahuriyemo n'ibibazo nabo bakomeze kwihangana, ariko ndabifurize kwinjira mu kwezi kwindwi bameze neza cyane. Narijya mubona neza ku munsi w'ejo ari tariki imwe idasanzwe kwibuka ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi. Ntarinze kubatinda cyangwa kubarindiriza, ndibaza mwabonye video ntanguye ndabaceshirizamwo. Iyo ni imwe mu ma video y'ibimaze imisi kubirabera hariya muri Minembwe. Tumaze imisi tubabwira ko muri Minembwe hamaze imisi ariko harabereye imirwano idasanzwe ndetse inakomeye cyane yanahitamye ubuzima butari buke, haba ku ruhande rw'abenegihugu ndetse no kuri coalition nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Bitwagiye turayebwira inshuro nyinshi, ni nayo mpamvu ndabashishije muri video kugira ngo mumenye uko ibintu bimeze. Hari abandi mukeneye situation actuelle ngene mu Minembwe cyangwa Minembwe centre kano kanya tuvugana uko bimeze, ariko nagenda babwire yuko nta mpinduka nini hari kubijanye n'imigwano n'imazikira imisirikira habera. N'ubu maginga tuvugana imigwano iracabandanya mu bice bigiye bitandukanye. Ubona neza yuko zino nyeshamba z'u Rwanda zase kumanika ibigwanisho, zavuze ati aha uko bigenda kose nta kumanika no kugwana kugera kukuka kanyuma. Ibi nivyo no tangaza babwira, ariko si ngomba ko tuteba kubijanye na Minembwe, ariko hari amakuru atari kwivumbi, amakuru y'ukuri, amakuru ndetse tugitoza neza avuga yuko wazalendo yoba iriko irinjira muri Rubaya muri joro ryakeye. Ni nyuma y'ikigano twabahaye turababwira imigwano iriko irahaba ndetse inakomeye cyane. Tubabwira yuko imigwano ikomeye cyane kano kanya tuvugana. Hari amakuru ariko arava ku Minongomba ashobora atubwira yuko Rubaya yoba yamaze kwinjirwamo na wazalendo ndetse na FARDC inyuma y'imigwano ikomeye cyane iriko iraba, ariko nta kuri kwavyo. Ndabisubiyemo, tuzaza gukomeza dutohoze tumenye ukuri, hama nituronka ukuri kwa nyako tuje tubabwire uko ibintu bimeze. Pardon. Ni wazalendo iriko iragaba ibitero bikomeye cyane vyerekeza muri Rubaya. Babwanditse ko ivyo bitero bikomeye biriko biriyongera n'inguvu nyinshi cyane muri Ngugu, ahanyene muri Nord Kivu, aho abagwanyi ba wazalendo bafatikanije na FARDC bariko baratera berekeza mu gisagara cy'amabuye y'agaciro Rubaya ndetse na Ngugu. Bavuga ko Rubaya ikwiye gusubizwa mu maboko y'abanyagihugu kugira ngo bahagarike icukugwa ry'amabuye y'agaciro. Bavuga ko ririko rirakogwa mu buryo bunyuranye n'amategeko, n'abashikirwa nk'abateye bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Uturere twa Gasenyi, Ruke n'ahabituranye muri secteur ya Osoba Nyungu haracari mu ngorane kubera ko ugusatira kw'ihuriro rya FARDC na wazalendo rigamije gusubira kwigarurira Rubaya ndetse na Ngungu. Aya niyo makuru kuvuga neza yuko ariko arava muri ivyo bice ndetse biboneka neza yuko ibintu bidasanzwe. Ariko muri Sud Kivu naho turafise ayandi makuru ariko arahava ndetse amakuru adasanzwe. Ni Sud Kivu kuva isaha 5 zo kuri uyu wa mbere imigwano yabandanije ku mihora ya Katasonga groupement ya Mubuki, Rumbishi groupement ya Buzi. Umutekano uracari muke cyane muri ivyo bice. Namakuru turakura ku mirongo y'urugamba ndetse amakuru atariko ivumbi yerekana neza yuko no ngaha muri Sud Kivu hari imigwano yakomeje kuhaba. Ari naho mpamvu ndayigaruka nyoko gatubwira ngo mushobore kumenya ibyinshi ko biraba ndetse cyane ibi biriko birabera ku mirongo y'urugamba. Bona neza ko ibintu bikomeye cyane haba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, ariko ukuri ko muri Rubaya dusubiye inyuma gato sinibaza yuko ari ukuri ko kuravuga kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, kubera ko Rubaya nta muntu arabasha kumenya canke aramenya ukuri yuko wazalendo yoba yamaze kwinjira. Ariko niba yinjiye turaza kubimenya muri no nkuru kandi abafitiye ibijanye na barundi. Mwumva hari abarundi batatu mwariko murumva yuko bafatiwe ku mirongo y'urugamba. Ndazi neza ko bana barundi ukurikirana kwigana kugira mu mpera aza kubabona, aza kumva ivyabo
sinzi yuko ikantu muri ko murakumva ibijanye n'abarundi bafata ku mirongo y'urugamba niba kurikana kigano kugera ku mpera uraza kumva ivyabo ndetse sinonda kubabwira vyinshi abasikari b'igihugu cy'u Rwanda ngahanye muri Masisi baraye bahapfiriye ku bwishi baguye muri ambuscade batezwe na Wazalendo. Aya namakuru yizewe mba ndiko ndagenda nkura mu bice bigiye bitandukanye byo ku mirongo y'urugamba kugira ngo ashobore kubazanira inkuru zimeze neza kandi zitoje cyane. Udukurikirana utaramenya ukuri kose nagusavye kubana y'ikino kiganiro ndibaza umusisanguzi n'abashingira n'abashiriremo araza kubabwira buri kime uko ibintu byifashe ngene bimeze. Ni mu kigaro kidasanzwe twakoranye n'umusisanguzi reka ndakabashiremo mwumve ukuri kuriko birabera ku mirongo y'urugamba yaba bafashe ndetse nibiko biraba hari muri Nord Kivu neza na neza muri Masisi. Twongeye kuramutsa abakunzi b'ibiganiro vyacu nizere ko mukomeze kugira ibihe byiza muherereye hose. Tugarutse n'indi nkuru vuga ko idasanzwe tuje kubabwira ibintu bikomeye cyane ahantu na hamwe murigera muvyumva canke murigera muyibona muri kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba aho tuza kujanye n'abarundi bagera kuri 3 bafatiwe ku mirongo y'urugamba. Abarundi bagera kuri 3 bafatiwe hehe ku mirongo y'urugamba bitwamaze kubishira mu ntara ya Kera ya Burundi aho bita mu Rutovu. Yes, murumva yuko umusanguzi we yamaze kumenya naho baturuka tumaze kumva ngaho turaza kurabira hamwe ibijanye na ambuscade idasanzwe yabereye ngaha muri Masisi. Turaza kuraba iyo yari jiva ndetse niyo yarigiye muri rusange kubera ko hashoboye gusiga ubuzima abasikari batari bake nkuko amasanamu n'ibigwanisho byashoboye gufatwa byabonekanye ku mashusho no video yagiye aratangwa mu buryo bwa WhatsApp nkuko musanzwe muzi basanzwe babikora. Ariko imbere ya byose manzi ndamutse umusisanguzi ndamuhani ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba. Asante sana Kodi the Black, ubu ni Kodi Empire. Yeah, Kodi Empire. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Merci beaucoup. Abatari kubona barahombye. Uradoshe. Uradoshe. Merci beaucoup. So je ndashima Imana n'ukuri. Reka ncengirwa ko ndamutse n'abagikwana twe muri kino kiganiro. Ariko bwana musisanguzi reka duhere kuri kino gice navuze yuko hari abarundi 3 bafatiwe kuri front line. Eske aba barundi ni bande bari bavuyeho ko namaze kumva wewe wamaze kumenya naho baturuka kumbure amakuru wamaze kuba yaronka mu buryo bwimbitse. Turashaka utubwire kuva uve ibwina ibijanye n'abarundi 3 bafatiwe ku mirongo y'urugamba ko ni ibintu bibabaje cyane bwana musisanguzi. Kumbure Kongo izohava yibaza neza yuko General Neva mu umwanya umeka mufasha undi mwanya gahiga abandi bantu Kodi baza gukonona ibintu akabigatwengwa nkakeza uzi ikintu setse bano bagwanyi yes nabagwanyi kuko bafatiwe kuri champ de bataille nabagwanyi bano bagwanyi bafashwe batangura gutabaza banyina bari baba hasi igiti cyane. So reka ingo tice bavuga ngo tice muzini muzingo ijya nino. So reka tuvuge amazina dabo babimenye kuko amazina yabo yamaze kumenyekana abi wabo babamenye sivyo. Umugwanyi wa mbere yafashwe no witwa Rugamba Diodone. Avuga ko avuka mu ntara ya Kera ya Bururi neza na neza aho bita mu Rutovu Diodone Rugamba. Umugwanyi wa kabiri yafashwe no witwa Nkuru Nziza Boniface yafashwe nawe nyene avuga ko avuka mu ntara ya Kera nawe nyene mu Rutovu. Boniface yamaze gufata. Uwa gatatu nawe ni Niyongabo Desire nawe nyine ava hariya mu Rutovu. Abasore 3 aba basore ifatwa ryabo ryatangaje n'abazarendo babafashe. Akazi gufata umugwanya agataka agatabaza nyina birababaje. So en fait ngene babivuga bavuga ko d'abord sur nyuma gato aba bose naba diplome bafise niveau ya bac barize kaminuza. Exactement. Rero ngo baronse appel d'offre ibabwira ko donc yabarondera abakora mu bya security muri Iraq. Mugabo bakababwira ko Iraq ni muri Aziya buri Iraq bijya bigo by'abarabomani ni zazi. Exactement. Bakababwira ko bazokuririra indege i Nairobi muri Kenya. Uyu Diodone we yatanze amakuru avuga ko bagiye ari abasore bava muri Rutovu bagera kuri 27.
ni benshi cyane. Hama baragenda baca Tanzania. Bageze Tanzania barabandanya gushika Nairobi muri Kenya. Bageze Kenya batanga passport kugira ngo babashiriremwo amaviza wajana muri Iraq. Ego. Nta numwe yongeye ko na passport yiwe. Babonye gusa indege iza ati genda murire, viza zabonetse Imana ishimwe. Nabo bakutirira umunyeso g'umusaraba ati Imana ibyacu ni Imana, baza kwisanga bari Kigali. I Kanombe mu Rwanda. Bavuye mu Burundi, bagiye Tanzania, baja Kenya, bagarutse mu Rwanda. So iyo tuvuga ibintu, hari igihe tuvuga ibintu bakatubona nk'abasazi. Mugabo ubundi nubwo ndi kubitwinga birababaje c'est vrai. Gusa ndi gutwenzwa n'ingene bakomye induru. Ufise inkogo gatabaza nyoko. Bageze mu Rwanda, amakuru batanze nuko ngo abananye irengero ryabo n'ubu ntirizwe. Avance kuja muri Kongo. Bakiri mu Rwanda. Nta wuzi irengero ryabo. Mugabo abandi bose muri Kongo. Aba wasomye ku mazina n'abashitse muri Kongo. Abana bafashwe. Bashitse. Bamaze gushikayo. Babaye imyimenyerezo ya gisirikare indwi zibiri. Kariziki. Ninke cyane gose. Urumva? Mu gihe bo bavuga bati twari twiteze ko tugiye kuja mu gisiti mu bya security mu Barabu exactement. Twisanga muri Kongo formation militaire igiti cinshi bari bazi ko agiye gufata inkoho y'igiti. Hari amakuru bavuze ateye agahinda. Bavuga bati mu by'ukuri mu byo twabonye bafise amafaranga muri M23 n'ababoss barafise inyama zo makopo ati mugabo swari wese baziha ntizijya n'importe ki. Hari abicwa n'inzara n'abandi bagenda na macorne beef mu mabagi yabo. Urumva? Aba rero baja kuri front line. Mara ya kwanza. Imana kirabafasha. Bacagwa mu maboko yandi. Bacabagwa mu maboko y'abazarehende. Aho bariko barataka bakoma induru ngo we mawe we. Agatumuza arenda aranyishe kabisa. So mugabo gusa abana reka mvuga ko batomboye kuko bano barokotse. Sivyo bano barokotse. Udapfiriye front line. Kuba babaye aba prisonniers de guerre. Hamwe wanashaka na identification yabo bikaja kuri social media kumwangukana bumenyi aba bakitse. Mugabo ngomba sezise uyu mwanya kugira ngo mu by'ukuri mburire toujours abarundi dushimangire sivyo nakuta umusumari barundi bene wacu abanyamahanga cyane hakujya Kanyaru batubona nk'iboro turudandazwa meshezana turudandazwa batubona nka kumwe abazungu babona basokuru cyane nivyo nagihanda kubwira bara umuntu w'inguvu nkuko kwa Code de Black Mbo bavuga tu wewe bakugura menshi wewe bakugura menshi umva nabandi ngurube bagiye kubaho urumva rero barundi mu byukuri tuvi buzimu tuji buntu Code mfise message z'umurundi tuko turavugana franchement ndabishira kumwangukana bumenyi mu kiganiro nkora sivyo bariko baramurokrita uyu murundi uyu urumva bamubesha ngo nabakozi ba ambassade ya Canada urumva baza kurokita uwo mukozi wa ambassade mugatuze turasiga mu ubwenge musesanga kuno kurundonga amakuru tuko turumva urumva kuno kundonga amakuru menshi haragerege bincanga bikantira n'inzigo nkaniyumvira n'aba bantu dabo aba bantu kugira barinde bagukonvenka wisange mu burasirazuba bwa Kongo wikoreye Kalashnikov biba byagenze gute en plus ufise niveau ya bac jewe hari ibintu nkunda kumva hari abantu nga mu mabarabara bitwafuga kiwani ugacu usanga we barakwivye uburyo bakoresheje nibwo bakoresheje nanje mukunyiba kandi warabyumvise we kubakwivye mu bwo voilà sinzi rero ko ari imiti babashira igiti kigukoze mu gisho kabiri kiba kirimenye kiba kiri kuyo kabisa tuvuge ko abanyamareba none shoboka ko batwara ku mareba ko nta kuntu two kwa madosemerera muga bya bintu kama bigaruka oya je kuri inshuro bano barundi bene wacu babanyabururi bamba baje vraiment bateza kurumva ari bigiye kwishakira gafaranga bazi bagiye muri Iraq ntabwo bari bagiye kugwa bisanze Kanombe ibaze kandi ikiyabaje ntacuze
uyu Diodone yavuze ngo bari baramburiye nibaza ngo ni binyoma uranyumvira abantu bari baramuburiye wiyahuye ntawe umurira twebwe turiko turagerageza gukora ibishoboka tunasaba n'indongozi z'igihugu mu busumbasumbane bwazo bufashe kino kintu ntihagire abarundi mu by'ukuri basubira gutwarwa nk'inyagano hakurya y'Akanyaru bisange muri Kongo bari kuragwana na bene wabo. Mbe urabona leta yo bikora ku iki kugira ngo bino bintu bigabanuke? Nuguhimiriza kodi hariho abataravyumva sivyo, hari abatabizi kari binyoma bariho benshi. Je no guhabona shaka n'igishinga ntacu cy'umukuze wanje kima telefone nawe yagiye oya Imana yaramukingiye ntiyagiye ya telefonye bunsezere hamwe ati general sidiri ukunuku cyangwa ati muhungu ngo tubivugane ko neza aje sanga nawe ngo yaronderewe akazi ka security mu Burusiya namubwiye ibibazo biri gusaba z'uwo muntu mubazi ibi bibazo ndabikwishura ugende burya uwo muntu buri inyisho. Ariko abarundi iyo bagira bafaturiye ngo bagira ibanga ridasanzwe niyo mpamvu benshi bagwa mu ruzi bagwitikiza. C'est ça. Iki rero nico kibazo abarundi bariko barahura naco bakubwira bati ubugiye ntasezera. Noro zimwe badasezera. Ntayo nzi kabisa. Gaje no hava sezera nanje mbwira impamvu badasezera. Ngo hari umurundi ngo yafashe ifoto yaherekeje umuntu ku kibuga c'indege hamari ifotoza. Acashira kuri stati ati bayi tuzosubira Imana yabishaka Imana nibigomba wa Mungu yageze muri ravimvye amaguru aho no haviriye kudasezera ku barundi bagiye kuri indege ni kujya kuntu mba numva umuntu agiye kuri indege ngo umurozi ngo arapfuye voilà umurozi arapfuye urumva abarundi nitworoshe asasa n'abamusanguzi kumbure byumva benshi bikumva bene ivyo bigwa benshi kumva bene ivyo ndibaza neza yuko abatari bake bamaze kuba batahura ndetse n'impanuro musanguza agenda bahereza bagenda barazumva. Turizera neza yuko ata muntu azongera kugwa muri iki kintu atazi cyaje kuko tumaze kumva amatemonyage menshi cyane y'abantu babantu no message bakavuga ati nanje ibi bintu yo mutavuga uko byagira bimbeho. Exactement. Iyi ni feedback nziza inatuma musesanguza agira amani makoshakishe menshi no kugira ngo azarazana amatemonyage y'abantu kuko ibi musesanguza azana nuko hari abo byabayeko. C'est ça. Akaba bitero tubigira kugira ngo turinde abandi nibize bibabeko. Ego cyane. Asansa na musesanguzi dusimbire kuri front line. Hari amakuru mabi cyane kunyisha amazigo y'u Rwanda akaba n'amakuru meza kuri coalition ya FARDC aho bitwa muri Karenga muri Karenga bivugwa yuko haforo yinyesha amazigo y'u Rwanda yarije aho Wazalendo yari sanzikira kubitanya na M23 iyi renfort tashoboye gushika iyo yagiye kumbure havuzwe ibigwanisho byinshi byafatiwemo nkuko ubifise ku masana muri azura bifise namaze kuba ndabiguhereza havuzwe abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bahafiriye ariko muri rusange turashaka utubwire situation actuelle aha muri Ngungu centre hari mu minwe yandi nyambo no museye ko aragwanira bimeze gute ndetse iyi Karenga nayo bimeze gute muri usanga nyene ubwira umuntu dutahuze ku buryo umuntu wese aza gutahura uburyo ibintu byaberenga aha muri Karenga ari urukurikirana cyangwa urukururani rw'imigwanikira berenga aha muri Masisi. Kodi asante sana guhera ku munsi wa vendredi passé niho hatanguye intambara ziganisha zitanga umuco ku bakongomani yuko Rubaya yo bigiye kuba imbere ukundi sivyo. Guhera ku munsi wa vendredi izi ntambara zarabaye samedi zirahaba ku munsi w'ejo dimanche rero novuga ko ari wo uje kuba intandaro y'abana basirikare b'u Rwanda kugwa muri iyi ambiscade hano mu Karenga uti gute ku munsi w'ejo dimanche le 28 z'ukwa gatandatu Wazalera kubise inavance iteye ubwoba aho bigaruriye kano gace ka Kabingo kari tujuse hafi ya Ngungu centre bamaze gufata kano gace ka Kabingo harabaye mu cyongereza bashita ngo stand up
uruhagarara urustenda urumva nico ngigishanze n'ikirundi exactement harabaye uruhagarara hano muri Ngungu centre no muri Rubaya hajya ku Birombe Rubaya centre exactement harabaye uguhungabana kuko babonye iyi avance ya Wazalendo izanye ubundi muvuduko usanga inguvu nyinshi kandi uburyo Wazalendo rikiragwa hano muri Masisi bagwana bagize arc sivyo bagwana arc bagenda donc demi cercle bagenda begereza uko babafungira voilà rero ahubwo sinzi impamvu Ngungu centre umustafasha kuko ndabye intambara zabereye hano muri Ngungu centre hano mu micungararo yaho zari ziteye ubwoba ageze 18 ingwano zikirimo nawe ndumva ko amakuru bakurikirana sasa abasirikare b'u Rwanda bari muri Ngungu centre bakoze ku rutsinga bati yamara twebwe karatubanye kandi bujya gutakaza Ngungu centre ni Rubaya noneho ibigiye muri danger ano ibigiye mu mazi abira kabisa ibigiye mu mazi abira baca ba precipita amakamyo n'ama pick up yiruka kabisa gusumba umwami agiye kuraba ko bagwiza ingabo hano muri Ngungu centre bageze hano muri Karenga break yabo yabaye rocket babakirije ama rocket rocket nawe yirekwiye barumva umuyaga raba rero ngene uburadio bwaguruka uko uwo motorora ziya radio zingana n'abasikare bapfuye apana zingana n'abasikare bapfuye zisumba abasirikare bapfuye kuko deja hari usanga afise radio zibe none kugira ngo bose bafise ama radio se oya ama radio abafise abanuze zisumba kure ni abapfuye nibo benshi gusumba ama radio haguye abasirikare benshi uburaho no yambwiye ati aba basirikare mutubwikamye 9 mu kiganiro giheze nabaguye muri Jambiskade Karenga abo barimwo ndavuga ati wapi ivy'Ikarenga n'ivy'Ikarenga biratandukanye hano ro haguye abasirikare benshi cyane muri Jambiskade kandi rero kibabaje nta nicunazi nuko nyuma yo kugwa muri Jambiskade ntibaronse gitabara babandi bagumye bacukurana na Wazalendo none muri Ngungu centre none bari gutabagwa nande mu bisanzwe ntibaronse gitabara waza yabakoresheje ibyo yigombeye iby'ikeneye iratora hama yisubira inyuma bayita ko ngo kwisuza gati cyangwa kugaragaza gati exactement Jumuzalendo twavuganye yambwiye yuko hari cizere cyuko bashobora kugarura Ngungu centre uno musi nyene ariko sinzi ko bishoboka yahibo nivyifatiramo kumbure biraza gushoboka uyu munsi bwamaze kwira nta uzi ngene koko bamaze ariko hibo yopera mu ijoro exactement n'aba Black Snake bajya bakora ama place mu ijoro sinzi nimba ari Wazalendo yababwiye ati no munsi ikivita gishigezeje ngaha namwe ni mukutiki murashobora kwavasa azana ikaza kuruhuka birashoboka kubera gisika cy'u Rwanda kirajya muri Ngungu centre cyaregeye cyane batepese babaye umusururu ariko bwana musesanguzi u Rwanda ruhatakariza ifise ikibazo n'abantu benshi badukurikirana bakomeza kwibaza ariko no munsi ndashaka tugitorera inyishu uduha umuco c'est vrai turabizi yuko Kagame yarokirisa imyaka myinshi igisirikare ico kirashobora kuba justification mugabo idafashe mvuze idafashe nyine mvuze idafashe ariko kuva zino ntambara zo muri Kongo na Kagame mu ijambo yavuze yaravyivugiye mu kiganiro yatanze ku munsi w'ejo yavuze ati jewe muri Goma twakoraniwe ko n'amahanga yose aravuga Wazalendo aravuga FARDC aravuga Barundi bajya abantu bose bagwanya M23 Kagame yaravyivugiye avuga ati je muri Goma nagwanijwe n'aba urumva yagombye kwerekana ko u Rwanda rwagwanijwe n'isi yose muri rusange Kagame none niwe atwara Goma umunyegoma ico kibazo tuzazoga sivyo ariko tukabona buri kanya prisi bapfa bazanye ikamyo basohoye ikamyo 9 z'imirambo binzi ya 15 z'abakomeye ariko ndashaka kumenya iyo bava birashobora kugira ntuzenye eske mu Rwanda haracari igisirikare kodi ikintu gihari ni giki womenya mu Rwanda barafise
bo si mu Rwanda FPR inkotanyi irafise stock y'abasirikare abana stock amagengi abanyarwanda bavuga ngo n'abacura bwenge urumva barafise abantu bicara babiyumvirira iyo bakura abasirikare aba megamind sivyo ama megamind barafise c'est vrai bicara barondera bakura abasirikare none muri plan yabo wibaza yuko kuza biba abarundi bababesha ngo bagiye gukora muri Iraq bagaca batwa muri M23 ugira ngo byari mu ntanga wapi izi ni plan bazanye nyuma yo kubona yuko abasirikare babaheze kugira baduze effective bagira igitigiri kinini cy'abasirikare so bivuze kandi ngo ibikanganyoni n'ibikanganyoni nyine kwara watwara batazi no kurasa erega niyo mpamvu ahantu wazarendo yiboheye irari hafashe kugira bayiba hafi none nk'aba basirikare bagikomendera ngo wowe mawe ndagowe mawe nabara uyu yo kumva sasa gatenda erega yatwawe ku nguvu aca yiruka iyi rero ni ibintu byo kubera tuma wazarendo iguma ifata gace kamwe na kandi bitanayigoye hama mu Rwanda abasirikare bariyo mugabo hasigaye nkeye wakote narayivuze mu biganiro byaheze jemeruka Kigali bose nibuvuge n'igemerukiraho ntaco binatwaye mugaje gemeruka Kigali wasanga akelke metre nka 50 metre position haba hahagaze umusirikare w'umu RDF yambaye bye kabisa afise radio ngaha ibegi niki 50 metre umusirikare ahagaze neza ubu ugira ngo baracahari wapi wazando yarabagabanije ubu Kigali hasigayeyo amabandi y'abapolisi ba Kagame nuko ndakubesha none bo katabajana kuri front nabo numvise ko bagenda baragenda nabo nyene nuko bahasigaye amabandi y'abapolisi ba Kagame baguma bagwana n'abamotari urumva bari muri zancorera bibiri wende utamaye bibiri wewe ndakurangiza abafise nabo yitwa abadaso voilà abadaso urumva baje nibo basiga nibo basigaye bacunze igihugu nibo exactement aba RDF basigayeyo ni nkehwa mugabo kandi igitigira nyamwinshi cha effectif akanuka muri Kongo uko wari wivuze ngo bamushiriye ibiziga amakamyo 9 y'ibiziga acayinjiza 15 10 nangahe ni bano barundi ni bano banyarwanda bashimuta bano batanzania bano bakenya bano baganda abenshi nabo baba bagiye gusa kuza effectif ahubwo wazarendo nibumve kino kiganiro bagikorereko ama position ari muri Goma nibiyashugusa fake soldier fake kabisa ndakubyumvise narabyumvise ko atamusirikare muri Goma nabi fake n'abapirate niyo mpamvu twavuze ngo muri Goma nta ntambara nyinshi zizohabera nta ntambara zizohabera muri Goma hasigaye abapirate bano nyine batoguku mugabo attention muri Goma nta musirikare w'umubantu ahagara muri Goma uje mu mahoro kandi uzobaze bigaharateka yitegeza kuja kuri front nuko bimeze je nibaze uko abanyarwanda n'abavietnam sinzi ko aravye sinema z'abavietnam n'abanyamerika naraziravye cyane waba ubona bimeze gute bitandukanye n'izi ntambara zo muri Kongo naho bitaniye mugabo aho bitaniye gusa nuko Kagame afise ubwinshi bw'abasirikare mugabo bibikanganyoni ubu Vieti bwaragwana muhungu bwaragwana mugabo harabucucuma mugabo bwaragwana nuko bwana musisangozi numva tutokora ikiganiro kirekire gisumba ngaha nkundire ndagushimire cyane asante sana Kodi kace shimira cyane nabo twabonye muri kino kiganiro ndizera neza yuko bitari bike mwavyumvise ye impanuro ku barundi bene wacu ndetse n'ivyabaye ku banyarwanda babanyi bacu turangiza twihanganisha imiryango iri kirabura kabisa tebwira ati mukomeze kwihangana heza ni mwijuru twese niyo nzira murakoze woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna dusange muri Mairie de la Ville bureau numero 6
canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.